Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba ndi umwana wa kabiri wa General Major Nahunguka Pacifique. Mfite mukuru wanjye nkagira na mushiki wanjye nkurikira. Turi abana batatu ba General Major Nahunguka Pacifique, abarizwa mu mashyamba ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyatumye mfata ijambo ni ugushima ntanga n'ubuhamya ndetse ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye. Nubwo bwose data ari hakurya mu mashyamba, ntago mwadutereranye. Igihugu cyatwitayeho, cyaratwigishije, dukora neza nk'abandi banyarwanda bose, dufite umutekano, nawe ugira icyo tubaza, nawe uturenganya. Mbese mwatwitayeho nk'uko mwitaye ku banyarwanda bose. Mu mashuri twarize, mukuru wanjye ndetse yize kaminuza arihirwa n'igihugu, arangiza akomereza mu Bushinwa, niho ari gukorera masters. Nta cyangombwa yigeze yimwa, nta n'uwamubajije ngo ugiye. Mbese murumva ko twari tumeze nk'abandi banyarwanda bose, hatitawe ko turi abana ba Nahunguka Pacifique. Mushiki wanjye nawe yiga university muri Ghana, niho ari kwiga farumasi. Nanjye ndangije muri kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology Nyarugenge, faculty ni civil engineering. Na graduate uno mwaka. Ubu ngubu ndi umwenjenyeri, mbikesha igihugu cyamuhaye umutekano kititaye kuwo ndiwe. Twe mu rugo hari igihe tuganira tukumva bidashoboka. Kumva bidashoboka ko dushobora kuba dufatwa kimwe nk'abandi, kandi muzehe wacu ari umwe mu batakifuriza gutera imbere. Nsoza ndagira ngo ngire inama urubyiruko bagenzi banjye. Ngira ngo ejo mwabonye uburyo ki urubyiruko rwihangiye imirimo, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko bahembwe. Dufite igihugu kidukunda, kidushyigikiye, natwe rero niduprofita ayo mahirwe. Mwirinde abantu babajya mu matwi, mubima amatwi, bafite umugambi wo gutuma mwanga igihugu cyanyu. Nje ntago nakwiyumvisha uburyo ki ushobora guta no mahirwe ukajoyininga iyo mitwe, buracya wirukanka, wagira ngo uraryamye ukirukanka. Intego yawe nta shinge na rugero ifite, ariyo gusenya gusa. Iyo nama ndayibagiriye, muze twese dufatanye, dushyire hamwe, twihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Vision 2050 ivugwa nonaha, ni twebwe tugomba kuyiharanira, ni twe rubyiruko tugomba kuyiharanira. Sinasoza ntagiriye inama abanyarwanda bose, aho bari bose hose, mu mashyamba cyangwa se no hanze y'igihugu, harimo na data, ko mbagira inama yuko bashyira intwaro hasi, bakaza tugafatanya kubaka igihugu. Mu Rwanda n'umutekano, amahoro ni yose, iterambere turakataje. ubundi simba numva uburyo bakwingingira amahirwe ukayanga.
nje ari ngewe uriyo nakagombye kuba ari njye ubisaba, ariko ubu ni ubuhamya ndi kubaha, sinzi ko nabona n'uburyo nshima, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika mwarakoze cyane, kandi natwe nk'abana ba Ntahunguka Pacifique twiteguye kugikorera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Murakoze. Reka dutangura amakuru kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice ca kure muri Republika Centrafrica. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo. Abagwanya ubutegetsi bagera kuri 200 ku munsi wa mbere w'indwi barakoze igitero mu mihana yahitwa Diki hafi y'urubiyo rwa Chad mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe na Jean Gilbert Bangudu, prefe wako karere. Abasirikare ntibigeze bamenya amakuru y'ico gitero imbere yuko kiba. Umukuru w'iyo mihana Ibrahim Senusi yaremeje igitigiri cy'abapfuye, yongera atangaza ko abandi bantu babiri bakomeretse. Ico gitero cyabereye ku birometero 22 z'ikambi y'igisirikare iri muri prefecture yitwa Bamingi Bangoran. Abagwanya ubutegetsi barakoranije abagabo bo mu mihana ya Diki bababwira ko hari ivyo bashaka kubabwira, baca batangura kurasa. Abapfasoni n'abana barashoboye kuyanyaga bahungira mu ishyamba. Ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rishasha rizoha uburenganzira Perezida Faustin Archange Touadera afise imyaka 66 bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta, amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abagwanya ubutegetsi bose basavye abanyagihugu kutitaba amatora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Bagirije Perezida Touadera ko ariko arondera kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Ubufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguye gukura abanyagihugu babwo muri Niger inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze. Umukuru w'igihugu yari ashikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo. Ingingo ya leta y'Ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'Ubufaransa ku mugwa mukuru Niamey, n'ingingo yo kugara ikirere muri ico gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikanganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa. Imbere yaho Ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru Niamey. Yamara nta kirangamisi kubijanye n'ico gikorwa Ubufaransa bwari bwatanze. Muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashizemwo abari muri ico gihugu nk'ingenzi. Ubushikanganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburaya bahari. Leta y'Ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikanganje kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cogenda. Inzego z'igisirikare c'Urusiya ejo ku munsi wa kabiri zaratangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abadereva zari zakoze igitero ku murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati muri ico gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Sergei Sobyanin uyobora umujyi wa Moscow yatangaje ku rubuga rwa Telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za Ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru. Nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege 3 za Ukraine zari zagabwe ku mato y'Uburusiya ari ku Irondo mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero 340 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Sevastopol. Muri Ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo. Mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko Uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye. Ibitero by'Uburusiya mu mijyi ya Ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka, byatumye Perezida Volodymyr Zelensky ashimangira ko Ukraine ikeneye intwaro zirasa kure. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar baragiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku vyaha bitanu yakurikiranwa ko. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo. Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021. Hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. San Suu Kyi afise imyaka 78 yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa
birimo kugumura abanyagihugu, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare, abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku byaha 5 yamara ko agikurikiranwa ku bindi byaha 14. Nuvuga ko umunyororo w'imyaka 33 yari yaciriwe uzogabanywa imyaka 6. Ivyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga 7,000. Abantu barenga 19,700 bari mu munyororo muri Myanmar, nguko vyatangajwe n'ishira hamwe rizezwe gufasha abanyororo batabwa mu mvuto ku mvo za politike muri ico gihugu. Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva kudeta mu mwaka wa 2021 ibaye, ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe. Nta byinshi bizwi ku vyerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyesha makuru canke indorerezi batemererwa kuzikurikirana. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet www radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA radio yacu. Mukanya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Urugaruka rw'Abanyafrika rugera ku majana 7 ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa leta zo muri Amerika Washington DC. Urugaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama, wari rumaze indwi mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo programme iha ubushobozi n'ubumenyi urwaruka rubonwa nk'abayobozi bakazoza, ikanafasha kubongera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo. Umwe muri urwo rwaruka, Chancel Bamuhaye, haranira agateka k'abana mu Burundi, yaragendeye Ijwi ry'Amerika twiganira ibikorwa bamazemwo indwi 6 muri Amerika. Icyo navuga nungutse cyane kwa zino nyigisho zihagaze ku bijanye no kuronka ubumenyi mu bijanye na leadership, uburongozi bwiza. Narashoboye kuronka rero ubumenyi mu bijanye n'ivyo by'uburongozi bwiza, ndaronka ubumenyi mu bijanye no kurongora amashirahamwe, ibikorwa abantu bakora mu mashirahamwe cyane aharanira agateka k'abana bakwiriye gukora, mbebo bitangura gute, bo bikurikira iki, ni yihe migambi mikuru umuntu ashobora kugira. Ego ivyo byose n'ibintu raronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza. Ego n'uburyo bwinshi cyane Amerika yaba yashize mu rwaruka rw'Abanyafrika, umwe aba yashiriwemo uburyo bushika ku bihumbi 25 by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo aze muri Amerika amare iyo misi hamasubira inyuma afashe mu kibano, afashe igihugu cabo. Ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'abarundi benshi badasubira inyuma. Ico kibazo nico twagiye turabona haje uyu mwaka 3 bonyene. Ico kiva kuki ubona wo kivuga ku bwanje novuga yuko umwe wese abafise impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma. Mugabo ku bwanje mbona umenga ntivyari bikwiriye, kuko ucu usanga turiko turabuza amahirwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahirwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cacu. Hanyuma ico wize cyane ku mico y'Abanyamerika, amezi 2 umaze hano muri Amerika, wagiye mu ntara zitandukanye, urabona ingene babayeho, urabona ubuzima bwabo, ingene bakora, ingene bavuga. Kumbure bimwe mu bintu vyiza wagiye utahanye mu Burundi nibasubira inyuma cyo bari nk'iki? Ikintu nakunze, Abanyamerika barihanganirana, barakirana mu kudasa canke mu kudahuza kw'ivyiyumviro. Ego ico kintu narakibakundiye, kandi iyo abantu batandukanye ivyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro. Hanyuma muri rusange impanuro ufitiye urwaruka rw'Abanyafrika, urwaruka rw'Abarundi, zoba ari izihe? Usubira inyuma ubatekerera iki? Nobabwira yuko nabo bogerageza amahirwe bakiyandikisha ari benshi, hama
bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu ashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahirwe cyane cyane ku buhinga ngurukana bumenyi no munsi niho byose byuzuye ego hama jewe nko ku ruhande rwanje ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'abarundi cyane cyane abafise imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahirwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo koze cyane Chancel bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi muri Mandela Washington Fellowship Program yatangujwe na President Barack Obama turagushimiye murakoze cyane mu gihe amakungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kwishure bitumwe n'ubukene irimo muri kino gihe iyo miryango isaba ko hoboneka abayishigikira cyane cyane abayironsa ibikoresho by'ishure by'abana ku neza igihugu n'abana